Bewe uramaze kuresha urafise umuntu uri kuraresha? Jewe je ndi mu myiteguro sindaronka umuntu ndesha ndi mu myiteguro nyene nimenyereze ndabe ko nzobishobora sinze ko nzobishobora. Ubure uzurimenyereza? Ubu ndimenyereza. Urafise uwo bimenyereza? Uzura kumuhenda urumva ntibiri se? Oya sikumuhenda je back from the dead. Novuga ngo turabaramutsa tuvuga ati mwiriwe cankwe bwakeye bivanye naho uherereye ndetse bivanye n'amasaha urabiye ko ino video. Uno munsi neza na neza nkuko mubibona twagiye muri rirare turabibutsa kandi ko ari kuri ca kiganiro dusanzwe twita ku gatumba iwacu. Uri mu ntara ya Gitega neza na neza ni muri zone Mungwa aho bita ijimbi. Nitwa Cedric. Cedric nde? Niyo nkuru. Uri umunyeshuri? Oya sindi umunyeshuri. Wahebeye mu wakanga? Wa gatandatu. Mu gatandatu. Nawe witwa nde? Ndahiragije Emery. Nkuru Jonathan. Biga mu wakanga? Mu gatandatu. Mu gatandatu. Kubera iki muhitamo gukina umupira biraborohera gukina umupira no kwiga biri kumwe murabifatikanya bigakunda? Kwari abandi bana duhuye hirya batubwira yuko ngo bariko bararondera ngo ivyuma vyo kudandaza kugira ngo baronka amahera bacatubwira yuko hari abandi usanga bariko barakina imipira batarondera ico bakora. Ubwo mwe ntimwa muri abo usanga bariko barakina mutakora? Oya twe turakora byose tukabijyanirayo. Abo usanzwe uca ukora ikuvuye kw'ishuri? Je mfasha abavyeyi nkarima nkabafasha ibyo muhira no guteka byose nkabatekera iby'abakozi. Ubu wahejeje? Nkubu nahejeje guteka naje gukina nahisha iki. Je nanje nza gukina nahejeje guteka ta bintu bingora nkakina neza hama muhira ashitse muhira ntibankubite. Nshamba ndiga nkafatika nkasoma ikaye. Birakorohera? Uba warusha? Oya. Byose birajyanira. We nawe urya muhungu nawe yavuze ko atiga we nawe nkubu uca ukora iki ko wahevye ishuri? Jewe je ndafise umwuga nkora. Nuwuwe? Gusudira. Usudirira kujyambere muri ville. Kujyambere mu Giswahili? Wabitanguye haciye igihe kingana gute? Haciye imyaka 3. Imyaka 3? Uwo gusanga ni ku numero zingahe neza na neza? Ku numero zingahe? Mu Giswahili. Nta numero ziriko niko garage kari hano kaga kioske gatoyi hajya nyene udogiye hajya kujyambere uvuye muri kariyeri ucushikira ahantu haraga ko agakioske gatoyi bagirira amakosora. Neza na neza usudira ibiki? Jewe je nsudira imiryango hasudira amamoto yacitse canke amakinga canke uzanya amamodoka nkayasudira yacitse. Hari ikintu maze kubona cakunguko kuva utanguriye gukora ivyo bintu? Je ndagaze ko kabona cyane. Nkakahe? Nk'akamaro nko gukora nk'umuryango narawukoze ndabona akamaro nyene barampa kanoti ndagafata ndabona nyene ko kangiriye akamaro ndarangura akamaro kiwanje nyene ndaronka kanoti. Wagakoresheje kako kanoti? Ako kanoti mu bisanzwe je sinovuga ati hari ikintu nagakoresheje ndiko niga umugambi wo kugakoresha ako kanoti rero ndacagafise. Wacagafise? Nturatora umugambi wo kugakoresha? Oya sindatora umugambi wo kugakoresha ndahanuza abagenzi numvirize ivyo bontoza umugambi nkahanuza umuvyeyi wanje ngene yo mpanura nyene kwako kanoti ndiko ndaronka. Imana ifashije ikantera iteka nkazana umugore umufasha nkazana umugore umufasha muri ubwo buzima muri ako kanoti rero niko karomfasha niyo ntambwe. Nka wewe wiyumvira ko uzorongora mu myaka ingahe? Mu myaka ingahe? Je hasigaye nk'imyaka 5 kugira ndongore. Ubu ufise imyaka ingahe? Jewe ufise imyaka 20. 20. Mbega abandi bahevye ishure wobahanura iki ko hari abamashure ananira ugasanga bicaye muhira bamwe bariko barakora ubutimbaye abandi ndabona ntaco bariko barakora muhira wewe wobahanura? Jewe mu byo nobahanura hariho ishure ryigisha imyuga je naje niyo nize. Iryo shure ryigisha imyuga riri ibwoga ahantu bita muri Jeto. Bogenda bakagiga ku mwaka bariha 18,000 ku gice bariha 6,000 nibice bitatu ku gice ni 6,000 urumva ku mwaka ni 18. Nobahanura yuko bo kwitaba iryo shure nubu bariko barandika baguma bandika baheza kwandika mu kwezi kwa 12 ukwa mbere gutanguye
nobahanura yuko bogenda kw'iryo shure bakiga bakamenya bakarokwiteza imbere bagateza imbere nabo bivukana n'ababanyi n'abanyina wabo. Yego. Jeco nobahanura. Wewe intumbero ufise mu buzima bwawe nk'inyuma y'imyaka 5 wipfuza kuzoba umaze gushika kuki inyuma yo kurongora? Ko nzoba maze gushika kuki? Jiso nzoba maze gushikako. Jewe nipfuza yuko nzoba maze gushika ku ntambwe yo hejuru hamwe mvuga ati iyi ntambwe ndiko ndumva nk'ikintu kimbayeko sinzobira icuya nzovuga ati nzokwikora kwaka nzokwikora kwaka maze kuronka kugira ngo nzokwiteza intambwe iyo nashika ku rwego rwo hejuru kugira ngo nyene ako kantu nzokwikora ko karomfashe ibintu vyinshi mu myaka iri imbere nyene nzoronka urwaruka nkuko natwe baturose abavyeyi biwacu. Bewe uramaze kuresha urafise umuntu uri kuraresha? Jewe je ndi mu myiteguro sindaronka umuntu ndesha ndi mu myiteguro nyene nimenyereze ndabe ko nzobishobora sinze ko nzobishobora. Urabuze urimenyereza? Ubu nda ndimenyereza. Urafise uwo bimenyereza? Uzura kumuhenda urumva ntibirise? Oya sikumuhenda je sikumuhenda tuvyumvise kumwe. Sinomuhenda atambeshe sinomubesha. Wewe atakubeshe muzoguma muri koreye? Turoguma turi kumwe. N'umunyeshuri cyane nawe yaraheje. N'umunyeshuri. Yiga mu kangahe? Yiga mu 11. Ubu rero uramubinda tumpaka nyene idiri kuza. Kumubinda mu bisanzwe sinovuga sindamubinda kumubinda ndamubinda. Kandi tuvyumvise kumwe. Turovyumva kumwe. Kandi jewe sinomutesha amashure yiwe. Arokwiga aheze tuvyumvise kumwe turovyumva kumwe tugire nyene Imana idufashe iduteye iteka. Bewe nta bandi bahungu mungana barorongora? Jewe abahungu tungana kweri ndibaza ntabariho. Ntabariho kuko umuhungu arongora afise 20 ufise 20 leta ntimwemerera? Ntimwemerera ntabariho. Gusa abakobwa bo ndazi barahari benshi. Abakobwa barahari benshi cane. Ndafise n'abana. N'abari munsi yiwanje bariho benshi cane kandi twiganye kandi twicaranye ku ntebe imwe. Ubona bafise ubuzima bwiza nyene bushemeye. Ubuzima bwiza. Umwe ni wafise ubuzima bwiza yagiye hiyo mu Magarama muri ville. Naye abandi basigaye bamwe bavyariye muhira abandi baratwaye amada abandi bari ku bagabo nyene nta buzima bwiza bafise. Mbega nyene nk'abo bakobwa usanga batwara amada hataragera ko bubaka bobahanura iki? Nibahanura iki? Kico nobahanura. Canke abahungu batwaza amada abakobwa bataragera ko bubaka. Kico nobahanura kwirinda guhuza ibitsina. Je nta kindi nokumva nobahanura. Akoze cyane reka tugushimire nibaza ko ubahaye impanuro nziza cyane abakumviriza kandi urabona ko uri umusore ukiri muto mugufise ivyumviro by'abantu bakuze none we ivyo vyumviro uvyiyumvira gute bikugendera gute kugira ugire ivyumviro nk'ivyo? Kugira ngire ivyumviro nk'ibi je mu bisanzwe sinovuga ati yuko ndavyumvira gute. Je mu mamo navyisanzemwo ni nk'ikamere yiwanje mu mamo. Je niko nobivuga. Nk'ikamere yiwanje indimwo. Uramaze kubaka inzu mbe? Jewe je ntayo ndubaka nimirije mugabo ko yubaka muri 2024 inzu nzoba ndayifise kandi ro bikwije vyangombwa vyose. Reka tugushimire rero wakoze kuduha kano kanya ko kanyu urabona ko twaganiriye neza nubwo bwa mbere wari wabanje kutwankira. Je kweri sinabankiye na hariya ku kibuga niyo mwavuga ndabaganiriza nari kubaganiriza kandi nari kubaha ikiyago nk'ico ndabahaye. Urakoze cyane reka tugushimire cyane reka tukubaza akantu kamwe turafise abantu baturongoye mu gihugu wewe woba uzi amazina yose y'icegera cy'umukuru w'igihugu? Je mu mamo inzi naho nyine sindabaza amazina yose inzi batatu bonyene naho nyine sindabaza amazina yose. Kuvuga umwe navuze premier ministre mu Gifaransa niko bamuvuga mu kinyamazuru ngo premier ministre. Jewe uwonzi yitwa Kome uwonzi uwa mbere naho nyene. Kome niwe wa mbere? Apana uwa mbere icegera ca gatatu yitwa Kome. President uraza amazina yiwe yose? President Ndayishimiye Evariste. Wabuze itariki bamwimikiyeko?
tariki ntazo nzi kweri eh kandi mu mamo ibintu nk'ivyo je ndeka kwibeshera ntavyo nzi reka tugushimire rero urakoze tuvuga ati genda wibandanize kwikinira agapira Imana iguha umugisha hanyuma ubandanye ukora uteze imbere umuryango wawe nawe witeze imbere hanyuma uzushike ku ndoto zawe neza reka dushimire na wa mwana ino nawe nyene yari myatuganiriza atubwira neza ko afasha neza abavyeyi we nawe abana badafasha abavyeyi babo gukora bubahanurike je no bahanura gufasha abavyeyi nkuko nanje ndabikora kandi no bahanura yuko bo kwitondera ibintu hari ibintu bigenda bimeze na mbe wenye ufise imyaka ingahe si imyaka 15 ufise imyaka 15 mbega wewe abavyeyi yo mwicaye muhira mutashe ukagoroba nkajya muri vacances ku kagoroba murindiriye ko muryama muhora mutera inkuru abavyeyi baba barushe kwera baryama ntumeze nk'ababandi baca babararaba ama Android muhira murafise mwebwe Android cyangwa televiziyo ko nzi no mu mitumba bakoresha ico bita ama plaque solaire ukarasanga bariko bararaba ama televiziyo n'utundi tuntu ya kweri twega biwacu ntiyo baragira kubitugurira ntibahora bishika mu gasokoza nk'agasokozo cyangwa gatito mu gatita ibintu nkuko twega abana turi kuziko duhora tubutita nyene tugasokoza ubu washobora kumbwira nk'agasokozo kamwe tugatwumva sokwe mwabavuga niruze nuriranye inkoni nyinshi nurukana inkoni imisigati akandi sokwe eho ya musozi wishika umwana we cakunaniye sokwe eho ya musozi uri kurava umuntu sokoza nawe tumva sokwe mutwo mbona tuboka kumenya sokwe penye ko gusigiye bwishomba ubugabe sokwe ndagenda ntigwa ndagenda bugaca uruzi murakoze cyane reka tubashimire ndumva ko muri abana beza kabisa kandi murazi n'utuntu twishi nyene nta nakandi kantu mura muvuga kuziko mwombwira muzi je ntazi ya kweli sinzi ko wowe utakazi ntawe udutito Okay, urakoze reka tugushimire tuvuga ati murakoze cyane twariko tuyaga n'abana b'ijimbi murahabona neza ahantu turi murabona ko ari abana beza cyane kandi bashajije nibaza yuko mwaganiriye kandi mwumvise imigambi yabo ni kwa kundi nyene turaganiriza abana kugira ngo n'abana babona bino biganiro by'aba bana nabo bitume bagira courage zo gushika imbere nabo bagira ingufu zo gukora ebana turi mu rugamba kandi mu Burundi turiko tuja imbere nta gufyina hamwe n'amarezo sosiyo duteza gushika kure twereka abandi yuko atagufyina mw'iki gihugu cacu turimwo ari gukora vyanka bikunda dutegezwa gukora uko bigenda ko zizeza gushika kure Amerika yateye imbere canke ubushinwa ntaco buturusha ariko twese turi kumwe hamwe no guterana imbere hamwe no guterana intege n'aba bana bakiri bato teza gukuma tuja imbere murakoze mwemeye kudutega amatwi gushika kwiyi nsozero y'ikiganiro cacu murakoze reka tugusaba ugenda uvuze ati gira subscribe kuri Madudu Pro TV gira sabone gira kistura TV kuri White TV kuri Madudu Pro TV nawe vuka kubera ko tubishobora vuga wewe urase burabibona vuga wewe abyo ushobora akundi bye